Kuri uyu wa 28 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka niho General Abdurrahman Chiani yamenyekanye nka Omar Chiani w'imyaka 62 inyuma y'iminsi ibiri habaye itembagazo ry'ubutegetsi yemeje yuko ari umukuru w'igihugu ca Niger. Ni igihugu gisanzwe gifise ubutunzi budasanzwe na cane munsi y'ubutaka aribwo bwa uranium. Ni itembagazo ry'ubutegetsi rije inyuma yuko igihugu ca Niger cabayemwo itembagazwa ry'ubutegetsi rya hato na hato. Aho itembagazo ry'ubutegetsi ry'ubu ryakuye perezida yari asanzwe yaratowe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2021 ariwe Mohamed Bazoum. None tugiye kurabira hamwe ivyerekeye itembagazo ry'ubutegetsi mu bihugu vyo mu burengerazuba, ariko kandi turikira cane mu gihugu ca Niger aho habaye itembagazo ry'ubutegetsi. Nuko itembagazo ry'ubutegetsi ryagiye riraba mu bihugu vyo mu burengero canke se West Africa, ari itembagazo ry'ubutegetsi twovuga ko ryagiye riraba kumwe na kumwe. Ni itembagazo ry'ubutegetsi ryagiye riraba hatabaye imeneka ry'amaraso ngo hicwe abakuru b'ibihugu canke se abarongoye guverinoma. Reka durabe hamwe kungene vyagiye biragenda mu gihugu ca Mali. Inyuma y'imisi yari igiye ihavugwa nuko uwari arongoye igihugu ariwe Ibrahim Boubacar Keita mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa munani yatembagajwe n'ubutegetsi bitumwe na Colonel Assimi Goïta. Yamwagirije kuba mu gihugu ciwe harimwo umutekano muke, amatora y'abashinga amateka atagenze neza ndetse n'ibiturire mu gihugu. Muri uyo mwaka nyene nuko haciye hashigwa umwe mu bategetsi, uwundi Ba Daw ariwe yaciye arongora igihugu, naho Assimi Goïta aba icegera ciwe. Ariko inyuma igihe gitoye mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2022 Assimi Goïta yongeye gutera kudeta kandi arongora igihugu gushika nuno munsi. Mu gihugu ca Burkina Faso naho nyene Lieutenant Colonel Paul Hali Damiba yakuye ku butegetsi Christian Roch Kabore mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2022 amwagiriza kuba afata minenegwe ikibazo c'intagondwa z'aba Islam ndetse no kutagarukira amahoro. Ico gihe inyuma y'amezi 8 mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2022 Capitaine Ibrahim Traoré yakuwe ku butegetsi Paul Hali Damiba ndetse amwagiriza yuko ikibazo cy'umutekano camunaniye. Ico gihe kandi akaba yamwagiriza no gukorana n'ingabo z'Abafaransa, ariko vyose bikaba vyarazogarukira amahoro mu gihugu. Tugiye hirya kandi mu gihugu ca Chad mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2022 Idriss Etino Deby yapfiriye ku rugamba ubwo yariko ararondera umutekano mu gihugu. Ariko ico gihe inama nshinga amateka ndetse nk'uko iteko bwirizwa shingiro ryabitegekanya imbere mu gihugu, nuko uwari arongoye inama nshinga amateka ari wategerezwa guca arongora igihugu. Ariko ibi bikaba bitagiriwe ko, ahubwo inama y'umutekano igizwe n'abagenerali bashinze yuko Mahamat Idriss Deby ariwe arongora leta vyifata kibanza mu gihe c'amezi 18, bivuze yuko atakurikizwe ibwirizwa shingiro. Mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka niho General Abdurrahman nawe mu gihugu ca Niger yatembagaje ubutegetsi, mu gihe kurundi ruhande mu gihugu ca Guinea benshi bitwa Guinea Conakry Colonel Mamadou Doumbouya yatembagaje ubutegetsi bwa Alpha Condé mu mwaka wa 2021 abutembagaje igihe yamwagiriza yuko ashaka guhindura ibwirizwa shingiro ndetse no kuguma ku butegetsi. Iki kikiyongera ko kuba kino gihugu kirananiwe no kurabira hamwe ikibazo c'umutekano mu imbere mu gihugu. Ibi rero bikaba vyatumye gushika kuri ubu Colonel Mamadou Doumbouya arongora igihugu. Uko vyagiye biragenda kose nuko hagati muri bino bihugu itembagazo ry'ubutegetsi rikurikira n'imyiyerekano y'abashigikiye rino
itembagazwa ry'ubutegetsi nk'uko vyagiye biragenda muri Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry uvuyemwo igihugu ca Chad. Kuri uyu wa 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka muri Niger niho warasanzwe arongoye igihugu Mohamed Bazoum yazingirwa imbere muri presidence canke se ku ngoro y'umukuru w'igihugu, azingirwa n'abasirikare bajeje kumucungera barongowe na General Omar Chiani Abdurrahman afise imyaka 62. Uyu byatangajwe yuko inzira zose zija ku kirimba zugawe, ndetse igihugu naco kiri mu bihe vyo kurondera amahoro n'umutekano. Ico gihe abanyagihugu bamwe bashigikiye Mohamed Bazoum batanguye kuja mu mabarabara biyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi canke se itembagazwa ry'ubutegetsi, ari nako ku rundi ruhande igipolisi gitatanya abari mu myiyerekano. Mu masaha y'ijoro yo kuyo wa 26 z'ukwezi kw'indwi, abasirikare 9 bashitse kuri televiziyo y'igihugu bashikiriza ijambo ry'ihumure, aho bari barongowe na Colonel Major Amadou Abdrahman yari asanzwe yarahoze arongoye Etat Major. Bashikirije inzira zishika 4 zigiye gukorerwa ko harimwo guhagarika ibirizo shingiro, guhagarika indongozi zose zatowewe n'abanyagihugu, kugara imbibe ndetse n'ikibuga c'indege, no gushiraho couvre-feu kuva isaha 4 z'ijoro gushika isaha 11. Imvo akaba ari y'iryo tembagazo ry'ubutegetsi akaba ari yuko hari ihungabana ry'umutekano imbere mu gihugu, ubutunzi butifashe neza, ndetse n'intwaro yari sanzwe itwagwa na Mohamed Bazoum. Ibi byamaze imisi 2 yose hataramenyekana ugiye gutwara igihugu, ari nako bamwe n'abandi bagiye biyamiriza ibi vy'itembagazo ry'ubutegetsi. Muri bo twovugamwo urongoye CEDEAO canke se ECOWAS, Economic Community of West African State, aho biyamirije itembagazo ry'ubutegetsi. Muri ico gihe niho ubusanzwe rirongoye yarungika indongozi kugira ngo habe ibisikanwa byabo bagombye gutembagaza ubutegetsi, basubizeho wari asanzwe ari umukuru w'igihugu. Ariko inyuma y'imisi 2 kuri wa 28 z'ukwezi kw'indwi niho Omar Chiani Abdurrahman yatangaje yuko agiye kuba umukuru w'igihugu wa 11 w'igihugu ca Niger, agasubirira Mohamed Bazoum. Ni ingingo yaje ifatwa inyuma yuko hari hamaze imisi hari ibihuhushwa yuko Mohamed Bazoum yoba yarashatse gukura ku burongozi bw'uyu General Abdurrahman Chiani bwo kumucungerera umutekano canke se garde presidentielle, agasubirizwa na Mohamed Tumba nawe yarasanzwe arongoye igisirikare canke se chef yarasanzwe arongoye igisirikare cyo mu kirere. Ibi rero bikaba bitakiriwe neza, akaba ariyo mpamvu komite canke se Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, inama nkuru y'umutekano yo kurinda igihugu, yafashe ingingo yo kumutembagaza. Ibi kandi bikaba vyashikirijwe canke se bigenda bishimwa n'abanyagihugu, aho kuri uyu wa 4 abanyagihugu biraye mu mabarabara bashigikira rino tembagazo ry'ubutegetsi, ndetse bamwe baja no ku ngoro nshingamateka
binezerwa n'iri tembagazwa ry'ubutegetsi. Benshi bagiye biyamiriza rero ino tembagazo ry'ubutegetsi harimwo ECOWAS ndetse na ONU, Ubufaransa, kimwe mu bihugu cyabakolonije ndetse na Kenya, ariko bikaba byashimwe ku rundi ruhande n'umukuru wa Wagner Prigozine, we akaba abona yuko abanyagihugu ba Afrika bariko bakanguka bagwanira ubwengenge bwabo mu kwirukana abakoroni. Bimeze uko mu gihe muri kino gihugu ca Niger rero hari hamaze kuba kudeta zishika zitanu kuvuga igihugu cikukiye. Ibi bikaba vyatumye rero kino gihugu twavuga yuko amakudeta ya hato na hato yagiye araba hirya no hino. Mu kwirinda yuko haba imeneka ry'amaraso, Chef d'Etat Major Abdou Sidiku we yemeje yuko igisirikare cyatembagaje ubutegetsi batagiye guhangana namba nabo, ahubwo yuko bagiye gukorana mu kwanka yuko haba imeneka ry'amaraso. Ni muri ico gihe nyene Parti Nigerien pour la Démocratie et le Socialisme ariyo yatowe mu mwaka 2021, ikaba yariyo yatoye yari kiratwara igihugu, nayo aho umukuru w'igihugu Mohamed Bazoum ariwe yari yatoye kurongora igihugu, nayo yiyamirije rino tembagazo ry'ubutegetsi, ndetse na Chiani akaba yasavye abanyagihugu kugwanira demokrasi nk'uko yabicishije kuri Twitter, ugusigaye yitwa X, kuri uyu wa kane mu gihe yari muri presidence. Leta zunze ubumwe za Amerika zozo zari zemeye ubufasha bwo kugwanira uno mukuru w'igihugu kuri wa gatatu mu gihe yari azingiwe muri presidence. Perezida Chiani yasavye inguvu ndetse yiyemeza yuko ibihugu vyo mu burengerazuba bwa Afrika harimo Mali, Burkina Faso hamwe n'igihugu ca Niger bagiye gukorana vya hafi kugira ngo bagwanye imigwi y'iterabwoba mu burengero bwa Afrika na cyane mu gace ka Sahel. Kuva igihugu rero shikukiye muri gihugu ca Niger, kudeta zitanu nizo zimaze kuba, aho kuva mu mwaka w'1960 akaba ari yatangiye gutorwa Hamani Diori Lieutenant Colonel Seini Kuche, akaba yaramutembagaje ku butegetsi bw'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1974. Uyu akaba yasanzwe ku Kirimba arazingirwa, nyuma umugore wiwe aza kwicwa nawe aza gupfungwa. Uyu Colonel Seini akaba yaratwaye igihugu gushika mu mwaka w'1989, aho yaje kwitaba Imana asubirirwa na General Ali Sauba Seydou, akaba yari asanzwe ari Chef d'Etat Major, ukaba yaratwaye kuva mu mwaka w'1989 gushika mu mwaka w'1993, aho haba ibisikanywa by'ubutegetsi biciye mu matora. Hatowe Mahaman Usman yatwaye imyaka ibiri, ko kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1996. Uyu akaba yaje guhirikwa ku butegetsi na Ibrahim Bare yari asanzwe arongoye Chef d'Etat Major. Uyu rero akaba ari waciye afata ubutegetsi, nawe akaba yagiye kwicirwa ubwo yaravuye hanze y'igihugu ku kibuga c'indege, yicwa n'usanzwe kurongora ubuzima bwiwe ariwe Dauda Malama Wanke. Uwo akaba ari waciye aja ku butegetsi gushika mu mwaka w'1999 mu kwezi kwa 11, aho hatowe Mamadou Tanja. Mamadou Tanja yatwaye igihugu kuva mu mwaka w'1999 gushika mu mwaka w'2009, aho yashatse gutembagaza yashatse guhindura ibwirizwa shingiro ngo gume ku butegetsi. Bikaba vyaje gutuma rero haba kudeta mu mwaka w'2009, acatwara Salou Jibo kuva mu mwaka w'2008 gushika mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2010, aho haba amatora. Kuva mu mwaka w'2011 akaba hatowe Mamadou Issoufou, yatwaye manda zibiri gushika mu mwaka w'2021, aho hatorwa umukuru w'igihugu yariho ubu ariwe Mohamed
Bazoum. Mohamed Bazoum rero itegwa ryiwe risa nk'uko ritishimiwe na benshi, kuko imbere y'uko arahira imbere y'iminsi ibiri kugenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 havuzwe ivy'uko gushaka kumutembagaza ku butegetsi, ndetse kapitene yagwanira mu ngabo zo mu kirere ariwe Sani Guruzu nawe akaba yarafashwe mu nzira yo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Aha kandi hakaba hafashe umwaka wa 2022 wahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariwe Ousmane Cissé, ariko wewe akaba yaraje kwezwa mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 naho nyene vyavuze ko hazwe kuba itembagazo ry'ubutegetsi, aho Bazuna ari washatse gutembagaza ubutegetsi muri kwezi kwa gatatu mu gihe President Mohamed Bazoum yari muri Tiriki. Ibi rero bikaba ari vyerekana yuko ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum bwagiye buba ubutegetsi butigeze bwishimirwa namba na benshi, aho gushika kuno wa 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka ubutegetsi bwiwe bwashizweko akadomo, ndetse bamwe n'abandi bakavuga ati Wagner Group ishobora kuba ibiri inyuma, mu gihe usanzwe ayirongoye ariwe Yevgeny Prigozhin yaraheze gutangaza yuko bagiye kwagura ibikorwa muri Afrika. Reka tubashimire, nizere ko mashobora gutora vyinshi kuvyerekeye rero n'icebagazwa ry'ubutegetsi mu burangero bwa Afrika. Subscribe, share, comment.